Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo cy'umugisha, aho ishengero Hope Church ryo mu Caramagahahe ribashikiriza ikiganiro ivyo Yesu akora. Ni ikiganiro abantu benshi rero bakunda. Muri iki gitondo rero ni byiza ko uzindukana Imana, uzinduka wumva amajambo y'Imana. Hope Church rero ikorera mu Caramagahahe kwibarabara bita iry'amabeni hafi y'uruzi Gikoma. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Uti none ga Pastor, uno musi rero tuza kuvugana iki? Uno musi tuza kwiga ku ijambo rivuga ati kugoroza kazoza kawe. Kugoroza kazoza kawe kagoramitswe n'abana b'abantu. Kugoroza kazoza kawe kagoramitswe n'abana b'abantu. Tuzovyiga mu mice itatu. Turaza kwiga kuri no musi wa kane, hama tuzoswe kandi ku musi wa kane wundi tuzogire ikindi gice kigira kabiri, kundi musi wa kane kandi tuzogire igice kigira gatatu c'iryo jambo. Turaza no kuha umwanya w'intahe, w'ivyo Yesu ariko arakora, ivyo ariko arakora mu gihugu cy'u Burundi, cyane muri Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza muri Hope Church, kandi turaza no gusengera abantu bafise imitwaro iyi n'iyindi. Nivyo rero tuzagukora muri uyu mwanya w'iminota 30, ariko ndabibutse ko ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe hafi ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabeni, aho umuntu rero atahabona neza aca atelefona ku nimero dutanga Zoom protocol za 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ubu rero muri aka kanya rero tugira tubahe akanya mumve igice ca mbere c'ubutumwa bwiza twavuze buvuga kubijanye no kugoroza kazoza kawe kagoramitswe n'abana b'abantu. Kazoza kawe urashobora gusanga karagoramitswe n'abantu, ugasanga hari ahantu bagomba kuba warashitse, ariko ugasanga nturahashika. Ariko turasenga kugira ngo Imana ikugire neza, kazoza kawe gasubire ku rutonde. Kuwa kane twaratanguye, twagize intangamarera y'icigwa gishasha dutanguye kandi kidasanzwe. Vyoba vyiza ukazurandika. Amena, amena. Hari ubuzima uri kubamwo atari bwo wari wagerewe kubamwo. Hariho ishure wigako utagombye kuba wategereza kuyigako. Hari ishure wategereza kuba waragezemwo mugabo nturarigeramwo. Hari igihugu wategereza kuba ubamwo kugeza uno mwanya ariko utabamwo. Kubera iki? Kubera hari abantu, hari ibintu, hari ibyabayeho biragondesha canke biracuramitsa canke biracisha pembeni biracisha pembeni future yawe canke kazoza kawe. Ariko uno munsi turaza kubisubiza mu nzira mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo twiga rivuga ngo kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abantu. Gira mugenza wati kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abantu. Amena. Buriya utaravuka Satani arabimenya. Umunsi uvutse naho nyene akabimenya. Kandi abanyabwenge b'inyenyeri barasoma inyenyeri ku muntu. Nuko twavyize musanzwe mubizi. Inyenyeri murazi ko ziboneka. Haleluya.
abanyabwenge b'inyenyeri barakurikiye inyenyeri kugeza aho bamenya aho Yesu yavukiye. Abanyabwenge b'inyenyeri bari bariho muri iyo myaka, heza imyaka 2000, ubu ho barenza. Barasade sana. Kareho bakoresha ubwenge gusa, uwo bakoresha n'amareba. Bakabona bati uyagiye kuzovyara ministre. Barabona ati uyazovyara ministre, uyazovyara umukenguza amateka, azovyara pasteur w'icyamamare, azovyara umukozi w'Imana umuhizi. Bizogenda uko bakaca bagerageza kugondamika iyo nzira. Barasade sana. Ni nka fiançaye, hariyo fiançaye yari nziza, hari umuntu mwategereza kuzobana kugira ngo muzovyare uzoba president wa Amerika. Ndibaza mama Obama iyo bamubwira ati wowe ugiye kuzovyara uzoba president wa Amerika, ndizera ko yari gutwenga ati jewe ngira mvyara umunyakenya. None umva nzovyara mu president wa Amerika gute? Barasade sana. Ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Amena. Kazoza kawe rero karafise ukuntu gapanze kandi Imana yaragapanze. Ariko Satani nawe aragerageza uburyo bwose kugira ngo akagoreke agacishe pembeni. Ariko no munsi tuzakugira amasengesho yo kugaruza tukure hariya pembeni dusubize ku musitari mwiza. Amena. Umufiance Imana yateguye ko azokujana siwe ariko arakuresha. Ubu Satani yazanye uwundi azafise ibingodo bingana hariya byuzuye amatafari bazango na manoti. Ukagenda umwiruka inyuma wibaza ngo niwe Imana yagusezeraniye, kumbe uwo ni mwabana uzovyara umuntu uzenya n'umuntu uzenya n'umuntu uzenya n'umuntu uzenya. Ariko Imana yagusezeraniye mwovyaye ministre, mukavyara deje, mukavyara pasitori, mukavyara lidere, mukavyara president. Bwana sede sana. Nico gituma udakwiye kwemera fiançaye yariyo yose, ubanza kumenya kwivuye ku Mana. Haleluya. 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 Si ishuri ryaje ryose ushobora kuja kwigako. Hari ishuri zitamenya exeta, mugiye nawe destin yawe canke kazoza kawe wategerezwa kumenya muri exeta kugira ngo uje muri kaminuza, kubera ari wowe utegerezwa kuzoba deje wa uravyumva nawe. Si ishuri ryaje ryose utegerezwa kwinjiramo. Haleluya. Hano kugira ngo si taxi yari yose upfa kwinjiramo uwo mbona nabi. Hariyo taxi winjiramo ipine rikaca ripasu. Imbere yo kwinjira muri taxi wanzu kayiraba ati niyi irancereza iranshikana. Barasade tena. Ega rero n'uduhuzu usanga tuzimbye tutabera. Ukambara gahuzu kazimbye mugabo katakubereye. Uti mbe iraza kumbera canke iyi ntiza kumbera. Barasade sana. Rero kazoza k'abantu karagoramikwa. Hari igihe kagoramikwa n'abantu bandi, hari ikindi gihe kagoramikwa n'abantu bo mu muryango, hari ikindi gihe kagoramikwa nawe ubwawe. Kandi kugira ngo kagorame ibihe byose, source yabyo byose ibivuye kwande kwa Shetani. Bwana sede sana. Ubuzima bwawe sinzi wako bukigororotse nkuko wabibona, nkuko wavyumva, nkuko byategerezwa kumera. Ubugeze kuri byakakarani senkani utangiye kubona ko ya etage wiyumvira kutaciyubatse. Kubera iki? Muri kazoza kawe wogize inzu ya etage, ariko hari ikindi kintu mwahuye, hari undi muntu mwahuye, hari ibindi bintu mwahuye bica bigoramika kazoza kawe. Bwana sede sana. Ariko turakagaruza mu izina rya Yesu. Haleluya. Buriya ni imvugo yawe nuvuga nk'abantu bo ngaho Bujumbura. Oya. Sasa ni imvugo yawe irakuranga ko utategereza kububa mu ntuzenya hahandi uba nihe ntuhavuga. Ariko kubera haje abantu, haje ibintu, haje bimeze ukuntu biragukatisha pole sans savoir, wisanga wagiye kuba aho utategerezwa kuba, usigaye ujije utategerezwa kujya, usigaye wambara utategerezwa kwambara, usigaye ugendana nabo utotegerejwe kugendana, usigaye uhembwa utategerejwe guhembwa. Bwana sede sana.
iki rero ni igice cya mbere c'iri jambo rijanye no n'akazoza kawe kagoramitswe n'abana b'abantu, kugaruza akazoza kawe cyangwa kugoroza akazoza kawe kagoramitswe n'abana b'abantu. Ariko rero kandi ndifuza kugusengera, urashobora kuba nawe uri muri ivyo bihe twariko turavuga, bigaragaza ko wewe aho wagomba kuzoshika nturi kurashika, hari ibintu biko birazibira aho wategeza kuba woshitse. Numva ko no gusengera urashobora kuba akazoza kawe kagoramitswe n'ingwara, ugasanga ingwara zaragufashe cyangwa ugasanga ubuzima bwarabaye ukundi. Turasenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Urashobora gufata ukuboko kumwe aho ugwaye, nimba ufise undi mutwaro ukacushira ukuboko hejuru, nuvuga ukuboko kumufata aho ugwaye, ukundi kuboko ukacushira ikiganza hejuru kugira ngo dusenge. Reka dusengere umuntu wese yabanye natwe muri uyu mwanya w'iri jambo, nawe kugira ngo kazoza kiwe kagororoke. Ariko ndakwibutse ko iki kiri igice cya mbere, kwa kane tuzokwiga igice kigira kabiri. Reka dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse, ndakweretse uyu mwene data yarafise ikibazo iki canke ikindi, arafise ingwara canke arafise umutwaro wananiranye, ariko aravyeretse wewe ushoboye, wewe ufise ububasha bwose, wewe uganje, wewe uri hejuru y'ibintu byose, kugira ngo ugire ico ukoze kuri uno munsi. Mu izina rya Yesu Kristo igitangaza cyawe gikoreke mu buzima bwiwe, maze guhera uno munsi ivyiwe bigende neza. Nimba yari ingwara ihere mu izina rya Yesu Kristo, nimba byari ibibazo bihere mu izina rya Yesu Kristo. Ndizeye Kristo ko byumvise kandi ko bikoze, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo mwami umucunguzi wacu, amen. Ego nizere ko Yesu yagukoreye igitangaza kandi ushima Imana ko yabikoze. Uyu mwanya rero tugeze muri wa mwanya w'intahe, ivyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Ni zimwe mu ntahe, si n'intahe zose oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora, ni zimwe mu ntahe. Tushatse gushaya intahe zose ntitworonka umwanya, ariko rero ni zimwe mu ntahe zigaragaza ivyo Yesu ariko arakora. Reka mukanya rero tubahe umwanya wo kumva intahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe cyane. Ejo byari byase ko ninjira mu mpemu, abana banje baguma banyandikira ama message yuko umwana atakintu afungura, icyo afunguye cyose aca kidahwa. Baramujana kwa muganga, arabura bijya bapima nyene kugira ngo bamupime inzoka. Mugabo hageze ko dusenga ndibagira kumusengera, nsengero wari karandongikira message ari muri hospital militaire, ariko sinzi ukuntu nibutse ko ahantu yahora aryama nshobora kuhakora, maze ubushobozi bugaca bumusanga haryamye. Camfata agapantaro yahora yambara aba ariko nshiraho yahora aryama, nca ndagasengera saa sita y'ijoro, ndagasengera mu gatondo nagiye numva ngo umwana yakize, bamujanye kwa muganga, nta kintu na kimwe bamutoye, kandi kugera n'ubu iyo ngwara ntiragaruka. Imana ishimwe cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Nanje simfise uko nshobora kubivuga, narimaze igihe kingana n'ukwezi mfise umutwaro nariko ndasengera kuva umunsi w'urubanza rw'uwanje. Rero uyu munsi yari isaha 4, kandi ejo nari nawusengeye, ndabwira madame wanje ati uyu mutwaro niwe mfise principal uwusengere cyane. Imana ishimwe. Wari umutwaro vraiment nabona kumenga sinzi. Saa 4:08 niho nagiye numva telefone imbwira yuko wa mutwaro wishuwe, kandi wari umutwaro wari ukomeye, umutwaro munini cyane. Imana yakoze igikorwa kidasanzwe. Saa 4:08 sinzo kugera ndavyibagira kugeza isana kano kanya mfise inyinshi idasanzwe. Yesu abahezagire, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Je nanje ku munsi w'ejo ninjiye hano ndi umuntu numva agwaye cyane, kandi nari maze imisi mfata imiti, ingwara nari ngwaye ntayo narinzi. Mugabo numva naribwa ngaha hose, indani hose nkaguma ndibwa, naho nafungura nta peti nari mfise nziza. Mugabo ejo duhejeje gusenga numva ntangwe kuribwa cyane no hose ndumva imisonga myinshi cyane. Duhejeje gusenga dutashe n'ubundi nguma ndaribwa cyane, ariko mwijoro byose nubise vyaheze kugeza ino saha nta kintu na kimwe numva, ndakomeye cyane. Imana ihabwe icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe.
hama nanje nari ngwaye maze iminsi ngwaye nyene ntameze neza naraje mu gikorane ndabwira Imana ati Mana nukuri wibuke ikintu basi nagukoreye unkize kuko nabisengera cyane kandi kenshi mugabo sinabona inyishu mugabo ku munsi wa mbere naraje umukozi w'Imana aradusengera ndashiramo kwizera ko nsengewe kandi nkize ndumva muri jewe ko mpindutse hama ku munsi wa kabiri niho ntashoboye kuza ngaha mugabo yangware iraba cyane irasuriranye ibitero byinshi cyane ariko ndavuga ati Mana nubwo ndiko ndababara cyane gose nudusigarira tuko turagenda ndavyishiramo nyene ko ari mva kanyuma nukuri guhera ku munsi wa gatatu nashendo nka mahoro kugeza nuno munsi ibintu byo gusha munda sindaswa gusha kandi ndumva ko nyene nakize nukuri no bavuga ati Mane bampezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe kandi amen. Nanje ninje ngaha mu isengero mfise ingorane nari mfise ubugwayi ubwo bugwayi nkayebegwa ico bwakomotse ko ariko byavanye n'imigambi y'abansi b'ubuzima bwanje nari mfise ingwara nkamva munda gushikana aho nagiye gutahura neza ubwo bugwayi bwari bwo uru rubavu rw'ubamfu numva umengo gwaraboze uguma gwakamwe umuriro nkumva imisonga inzibura mu mutima nkaguma mererwa nabi cyane hanyuma niho nitura abakozi b'Imana ngo baze baransengera nkaguma ndabashikiriza umutwaro w'iwanje hanyuma muri iki gihe cy'iminsi 40 y'amapfungo niho numvise ya misonga na bwa bubabare bwo mu rubavu atavyo ncumva amen. Hanyuma ikindi gitangaza cya kabiri ku munsi wa gatatu niho nabona ubutumwa buvuye ku muntu yari yarangize nk'igicibwa mu muryango yarakunda kunyidogera mvuga ibintu byinshi gose cyane akanyihakana ngo ntaco dupfana kandi ubwa kare yarameze nk'umuvyeyi wanje ariko kubw'amasengesho bansengeye byose byaraye bishobotse arasubira kandi kunyibuka nico gituma uyu munsi nafashe ingingo yuko ntotaha ntashimye kandi mugabo kandi ndacyafise n'ibindi bibazo ariko ndizeye ko imbere ari heza nubundi kubw'amasengesho byose bizogenda neza imbere ni heza. Yesu ashimwe. Nanjye simenye gushima Imana ariko uyu munsi mbonye ko biri ngombwa yuko nshima Imana ejo twari ku kazi mu ijoro hanyuma baratwibana nk'ibintu ngira bidaye amafaranga menshi cyane bosi wanje nawe n'umuntu akade cyane niburi ngira ni asasi nanjye ku mutima nkaguma nsenga mvuga ati Imana udufashe kugira ngo uyu mubosi naze kudukarira ariko isengesho nasenze Imana yarikoreyeko umubosi wanje yaje nyene ndamugurura imodokari arambaza ngo bayivye baciye hehe ndamwereka aho baciye nyene mbona mega yafashe nk'ibintu bisanzwe acarinjira mu nzu acaramamagara nari nzi ko agomba mbwira ati ibyo bintu rero amafaranga yanyu mugiye kubiriha ariko acambwira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe nta na kimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nashimwe nanje mpagaze ngahashima Imana sije kusengera ejo namwandike message mu maguru ntatambuka ariko ubu ndatambuka narakuri hospital militaire umwana ari muri Koveze yadugije ibiri Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nanje nararanguye ibintu ndabirangura ku munsi wa kabiri ariko kubera abakiriya banje aya masane yo bariko barandondera biraguma ngaho birapfa birahera hamwe mvuga ati none Mana nibiki ivyo bintu biramfana gose abantu barantera ubwoba barambye ati none ibi bintu vya kudanaza ibintu myaruka gufa none bigenda gute nawe ibintu byo gusenga ntiwo bantu kabihagarika kwanza uguma winjiza mu mpwemu cyane erega n'Imana duhaye ubwenge ndavuga nti mbo ibi ndandaza ni Imana yabitanguje kandi niyemera ko bihomba nayo izobihombye kuko nayo nyene bironderamo inyungu amen. Ejo naratashe ntashe nsanga abakiriya bandindiriye haleluya amen haleluya sanga bandindiriye nyene bariko barambaza ngo nyarukumpibi ntibigeze baraba ko vyapfuye ni mu mperi yo Mana yanje amashi menshi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe ngo mbashimire Imana cyane kubona yashoboye ko nshobora gushika ngaha nari mfise ingorane y'amaso
nari maze igihe mbabara amaso hamwe ntoja mu ibarabara ngo duhure n'umuyaga naca ngenda ndahumaguza ariko ubu ndashimira Imana cyane ko yashoboye kuhanshikana nkashimira Imana rero ko yashoboye kugira ngo nshobore kuza kuri uno munsi. none ubu amaso ni gute? Amaso yakize cyane ndumva yuko amaso yaheze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ahabwa icyubahiro. Nanje ndafise ikintu Imana nkoreye ku munsi wa gatatu umunsi wa gatatu sindakivuga mu madetaye munyihanganire mugabo sinabona imbere canke inyuma ariko Imana yaciye inzira. Hari uyundi mutwaro nari nsanzwe ndiko ndasengera namaze kubona agacuko vyagenze neza. Imana yamwijire ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanjye ndishimye kuba mpagaze ngaha inyuma y'aho umuduga waje wari wangonze nashimye kubera ataco nabaye kandi nari nagize agisidi komeye ariko nari nasubiye kugira shock yo mu mugongo sinari nashoboye kusubira kubivuga hanyuma ejo mpejeje gushima nza numva mu mwanya ntashe byaheze neza ndakomeye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi nahe zagufashije mu buryo ubu canke ubundi ndizera ko nawe wumvise ko Yesu akora ibikomeye n'ibihambaye nawe arashobora kubigukorera nawe arashobora gukorera ibikomeye n'ibihambaye yama yabikoreye abandi benshi cyane nta mpamvu nimwe atokugirira nawe neza uzoze rero aho kuri Hope Church twama dufise amasengesho uno musi kwa kane turafise amasengesho aza kuba saa 11 aho tuza gusengera abantu bose bafise imitwaro ego wumvise ko Yesu ariko arakora ibitangaza kandi ariko abikorera abantu benshi batandukanye nawe arashobora gukorera igitangaza ni vyiza rero ko nawe uza kuza kugira ngo nawe ugirirwe neza ndibaza kuri kuribwira ati none tuza he ko tutarahamenya reka ndaguha adresse iroroshe cyane ni mu Carama gahahe kwibarabara biti ry'amabeni hafi y'uruzi Gikoma kuje ava kure mu yindi quartier urafata bus muri ville zirahari bus za Carama aho bus zikatira aho bus gusiga ni kuri station Kobil aho kuri station Kobil ni barabara rya 11 uca utera uje imbere ugafata irindi barabara rikurikira nk'uwegereza ikiraro ca Gikoma iryo barabara rikurikira benshi bagitango ngiya 12 ni barabara kandi benshi bita iry'amabeni canke kumbaho naho nyene ugeze kuri iryo barabara ucuraba muri Carama ucubona urusengero rurerure ruri muri clôture na portail ya bleu handitse ko Hope Church ego cyane ndagwaye kaze kuri uno munsi saa 11 tuza kuba dufise amasengesho adasanzwe amasengesho yitwa Isayimwe na Yesu aho tuza gusengera abantu bose bafise imitwaro abantu bose ababaye mu buryo ubuca nk'ubundi abagwayi abo byanse ko inyishu zabo ziboneka turaza gusenga kandi Yesu araza kugirira neza kuko Yesu yama yakoze ibyiza cyane kandi nta mpamvu nimwe nawe atokugirira neza nimba yarakoreye iciza naka kubera iki nawe atokugirira neza ego Yesu arafise umugambi mwiza wo kugirira neza kandi araza kukwitaho ego cyane ntugire ubwoba rero ntubure kuza ntuvuge ngo itike canke ibiki haroroshe cyane mbere uba mu yandi makartier ari hafi amamoto amataxi velo amataxi voiture canke ni nabajaji barahazi cyane uvuze ati njana hafi y'ikiraro ca Gikoma kwibarabara bita iry'amabeni aca hagushikana byoroshe cyane ashitse mu ibarabara ry'amabeni aginjiramo gusa gatonya acabona urusengero turagwaye kaze rero kuri no munsi wa kane isaa 11 ariko kandi kuri uyu wa Mungu isaa 2 n'igice tuko turasengera abantu bose bafise ibibazo ibi nabiriya kuri wa Mungu tuzadufise amasengesho adasanzwe isaa 2 n'igice tuko tusengera abantu bafise ibibazo byo kudasinzira tuzadufise abantu tuzosengera abantu bafise ibibazo byo kunyubyarira mutwe abantu bafise ibibazo by'ubusambanyi hari umuntu ubusambanyi bwanse guhera hari umuntu afise nundi umuntu usanga afise amasezerano Imana yamusezeraniye aheze ibiye birebire mugabo ntarigera abona ibyo Imana yamusezeraniye ntabibona kandi imyaka iri kwiragenda bamwe
byatangiye gusaza abandi nabo ugasanga byatangiye gucanganya rero turasenga ku munsi wa Mungu kwa saa 2:30 tuzosengera abantu rero bafise imitwaro itandukanye kugira ngo tubohoze hari ibintu nyene usanga byagoramitswe n'abadayimoni byagoramitswe n'abana b'abantu ugasanga byaragoramitswe ariko tuzogoroza kugira ngo ivyo Imana yagusezeraniye bishike ego si wowe wavukiye kuba w'ibibazo gusa oya urakwiye no kubaho neza urakwiye no kumva akayaga gahita urakwiye no kuronka uwo mubakana urakwiye no kuronka déplacement urakwiye no kuronka ya visa urakwiye no kuronka yanzu urakwiye no kuronka bya bindi nico gituma rero ndakwifuriza ko ku munsi wa Mungu rero ntuzubure kuza sikure iki gihugu cyacu ni gitonya naho buva mu yindi ntara biroroshe ugeze Bujumbura muri ville ufata bus ya Carama nahavuze ntiyagoye ufata bus ya Carama ikaca igushikana kwibarabara rya 11 niho amabisi akatira kugi 11 hariho na station Kobile ucubandanya rero kwibarabara rikurikira ni nkuko twovuga irya 12 ibarabara rikurikira bagita ijya mabeni uhagaze ucubona urusengero haroroshe cyane ndagwaye kaze ku munsi wa Mungu saa 2:30 isaha 2:30 nizo dutanguye kandi kubera abantu abari benshi si byiza ko uzucerewe ntuhave usanga wicaye inyuma ni byiza ko ushika kare nawe igitangaza gihere kuri wewe twamaturonka intahe nyinshi cyane abantu barakira yaba bagwaye sida turafise n'impapuro z'abagwaye sida bakize abari bagwaye ibivyimbe mu nda batahora bavyara intahe ni nyinshi cyane Yesu ariko arakora ibitangaza muri iki gihugu cy'u Burundi ni wowe wenyine kumuri utari bwabimenye ni wowe wenyine utari bwaze kaze rero aho mu ishengo rya Hope Church kuri uyu wa Mungu nawe usengerwe nawe utani igitangaza cawe urashobora kujuragirika kutabona neza ndashobora kuguha adresse nako ndashobora guha nimero za telefone zo mu protocole kugira ngo ucumuhamagara mu protocole ari kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 Yesu akugirire neza Yesu akwitwararike ndabona ko umwanya rero rukurahera ndakwibutse rero ko isaha 11 nubure kuza isaha 11 aho kwishengero rya Hope Church navuze nini wabura natanze nimero za telefone 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 ego ntubure kuza uno munsi saa 11 tugira amasengesho isaha imwe yonyene amasengesho isaha imwe yonyene ntubure igitangaza cawe kandi byari kuba byiza cyane nawe uronse igitangaza cawe kuri uyu wa Mungu naho tuzosenga naho nyene tuzosengera abantu bafise imitwaro itandukanye nakubwiye ko naho bufise umutwaro umeze gute Yesu nta kintu na kimwe cigeze kumunanira uraza uyibonere ivyo Yesu aza gukorera kuko ivyo Yesu ariko arakora ni byinshi cyane kandi bikomakomeye aho hantu ego ndonke nakajyo kubabwira ku itariki imwe itariki imwe n'itariki zibiri n'itariki zitatu z'ukwa gatanu tuzadufise igikorane kidasanzwe ni igikorane cyo guhindurirwa ibihe hari abantu bari mu bihe bitoroshe hari abantu bari mu bihe bigoye hari abantu bari mu bihe biteye ubwoba tuzadufise igikorane cy'imisi 3 yo guhindurirwa ibihe itariki imwe zo bari kwa gatanu itariki zibiri zo bari kwa gatandatu itariki zitatu zo bari kwa Mungu ego itariki imwe zibiri na zitatu z'ukwa gatanu urategekanye uwo mwanya uko nawe uzoza nawe ehezagirwe izoba ari imisi 3 yo guhindurirwa ibihe kaze cyane nawe Yesu aza kugirire neza Yesu abandanye abagirira neza uyu munsi kubera umunsi mwiza ukubera umunsi w'igitangaza kubera umunsi wo kubona ivyiza zuravuga ati amen kubera umunsi wo kunguka nimbudandaza kubera umunsi wo kugira ibihe vyiza mu kazi kawe kubera umunsi wo kubona ivyiza vy'Imana mu buzima bwawe kandi satana nanigwe mu buzima bwawe ego Yesu akugire neza Yesu akwiteho wewe n'umuryango wawe Yesu akwiteho wewe n'urugo rwawe Yesu abahezagire mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mushingo rya Hope Church murakoze cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Caramagahahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijya mabeni abandi bakahita kumbaho
hafi y'uruzi Gikoma. woba urusha woba uremerewe woba ufise ibibazo waburiye inyishu woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.